Musiri Champion TV. You are my champion. Bakunzi ba Musiri Champion TV turabaramukije, turabahaye mwaramutse canke mwiriwe, byose bivana naho muherereye. Uyu munsi twagendeye ikigo c'abasaveriano kiri muri zone Rohero, commune Mukaza. Mudukurikire murabe abo twagendeye. Murakoze. Nkuko mumubona Bernadette nkuko ari we yaje kutwakira kuri portail, ubu naho rero tugira tumubaze utubazo tumwe twababwiye yuko twagendeye atelier yabo aho bakorera ngaha muri zone Rohero. Bernadette twagira tubasabe mubanze mwidondore abariko baradukurikira kugira bashobore kubamenya neza. Mu mazina nitwa Nzokira Bernadette, nkaba ndi umumama abana 4 n'abuzukuru 7. Mu buzima bwa misi yose nkora ibyo bita ibikorwa by'ubuhinga. Mu kinyamazuru novuga ko ndi umu designer. Okay. Yego. Okay. Twagira tubaze none Bernadette mubangaha nyene muri zone Rohero. Oya, jemba mu Bwiza. Nkaba anye tuhaza tuje gukora ibi bikorwa tuhakorera hanyuma tugataha mu mago yacu. Okay. None mutubwira icatumye mutangura gukora uyu mwuga? Ego jewe nagwaye ubukangwe ndi umwana muto, hama kubera ko ico gihe batatahura ivyo ari byo abavyeyi ntibamenye ingene bomvuza, niho nagize amahirwe ndahura n'ababikira ico gihe ahantu twasengera bantwara mu kigo. Ico kigo nizemwo ni kigo c'ikiganda, niho nashoboye kwigira imyuga. Iyi myuga turiko turakora no munsi je natanguye kubikora ndi umwana muto cyane. Muri ico kigo nahagiye mfite imyaka 7. Ego narahize amashuri mato y'intango kubera ko byari bigoye ko tubandanya ngo tuje mu mashuri yisumbuye ico gihe kuko abantu bamugaye badufata nk'abantu batoshobora gukora akazi, baciye bansaba kwiga imyuga. Niho natanguriye ndiga ibijanye no kubarira n'ibijanye no kudesa no gukora ututuntu two kwambara mu buyeye. Ego. Okay. Ego. Okay, none ko abo nabo mukorana byagenze gute ngo muhure hama mutangure mukorana? Ego, aba anye twari dusangiye ishira hamwe. Muri iryo shira hamwe twari duhurikiyemo ni shira hamwe bita Association des femmes handicapées du Burundi les Vaillantes. Hama niho habiciyumviro cuko tworondera ikintu twokora. Muri ico gihe harimwo benshi badafite ico bakora, hanyuma uwo muntu twari twaronse ashobora kudufasha acatangura kuraba abafise muri iryo shira hamwe abafise ubumenyi bafise ivyo bokora. Batanguye uko twatanguranye n'umuzungukazi w'umutaliyana-kazi turakora ibyo twakora nawe yabica abijana, bimwe byagurishwa ngaho ibindi bikaja mu Butaliyana. Mugabo kubera ibihe byagiye birahindagurika, harabaye ibihe bya 2015, harabamwe n'ibihe bya Covid, harabaye rushite cyane mu byo twako turakora, bituma n'uwo muntu atabandanya turi kumwe kuko nawe yari umuntu akuze. Burera asa nk'uwageze mu zabukuru, ntagishobora ingendo, ntagishobora kuza ibikorwa twadukorana nawe, ntagishobora kubikora. Twe twahavuye tuja tubaho twiyungunganya donke twige ngene natwe dushobora kwibeshaho ata wundi muntu ariko araduherekeza, kuvuga autonomisation niyo turimwo. Ego nubwo tatworoheye mu ntango, byatworoheye ko ntitwabona iyo bija, ariko
Imana mu buntu bwayo yarazira turungikira umuntu umwe ugasanga hariho ubuza akantu hariho udutumye dukorera iki hariho umuntu ajabutse araciye ngaha ko ngaha hariho maison de passage agahitana akantu canka karangura utuntu duke yakadutwara tugenda turabaho muri mwe n'ubwo buryo ego okay none ndababazi none kuyo uwo mutariyano kazi uratubwiye yuko nk'ubu arigeze mu zabukuru ntibigikunda yuko azari deplacer ngo aze ngaha mu Burundi nk'ubwa mbere kandi niwe yahora abatwarira ibintu akabagurishiriza none ubu naho eske abakiriya mubabona gute bigenda gute ko tubona ni mu kigo n'ahantu hugaranye abantu babimenya gute ibyo mukora muronka abakiriya gute twebwe abakiriya n'ukuri sinovuga ngo turabafise ariko Imana kujya aho rikorora manu mu bugaragwa abantu bagafungura numvuga ko ari bwo buzima turiko turabamwe ubu uretse ko rimwe na rimwe hari igihe dutegwa iteka tukaronka igikorwa nejo bundi twarashoboye gukora ibitambara byagiye gutegurwa muri presidence y'igihugu muri ico gihe rero iyo dukoze muri mwe n'ubwo buryo biradutera intege kuko duca tubona yuko ibyo dukora bifite akamaro hanyuma rimwe na rimwe iyo habonetse amahayanishwa ba mu gihugu turashobora kuyabamwo hariho n'amahayanishwa ba mu bihugu bindi nko muri EAC muri Tanzania kenshi niho hakunda kuba amahayanishwa ayo ntidukunze kuyabamwo kuko bivanye n'ingene kwiyunguruza bitatworohera udashobora guterura ikintu ngo ugiterure ugitereke hajya ugeze hariya kuko ni bihugu birimwe abantu babaho bihuta ronka wa muntu nkino urabona ko hari igihe uronka umuntu akwikorera akantu akagatereka hajya hariya biba bigoye ariko rimwe rimwe haraho duhora turondera nk'uwo turungikana muga muri ico gihe ntibiheza ngo bigende neza nkuko tuvyifuza kuko sitwe tuba twavyikoreye nukuvuga rero twebwe igikorwa dukora kenshi kihera kizimvye bivanye n'ingene tuba kwiyunguruza kwacu kuragoye kugira mve ngahanje kurangura ikintu ndakizane binsaba uburyo bikansaba n'umuntu amfasha guterura nkuranshira harya ndabishikanye ngaha nico kimwe kandi kenshi turiko turakora muri ibi bikorwa dukora biradusaba kuba dufise ibikoresho tuvuge nk'amamashini twebwe ntidushobora gukoresha mekaniki dukoresha electric dukeneye imashini zigezweho nico gituma no kwiyunguruza kwacu twashaka ko hoba abantu biyumvira ku bantu bagendana ubumuga nk'uko bazana imiduga bakayirangura bakayishikana hano natwe batwiyumvirire ko bo turonkera mwene tujya dukinga dufise utumoteri kugira dushoboye gushika ku bikorwa hakiri kare tunyaruke nk'abandi kuko urabona ko uburyo bwo kwiyunguruza buriko burahindagurika muri iki gihugu nk'uko rero biriko birahinduka twashaka gusaba natwe bw'abagendana ubumuga hagira abantu batwiyumvirira ko bo turonkera utwo tuntu dushobora kunyaruka nubwo bigoye kutugura kubera kumbure twaba tuziyimbye ariko nka leta irashobora kuturonderera tukaza turariha buhoro buhoro umuntu akazokegukira hejeje kukariha muga kakadufasha kugira dushobore gushika ku gikorwa ko benshi n'ukuri biriko biratugora guhurira aha hantu biriko biratunanira kuko hari haba bakure turafisemo umuntu aba muri rirare turafise aba mu Kamenge kure hariya hafi ya presidence ego nka jewe mba mu Bwiza ndafise kagakinga ko kwiyunguruza ariko nshika ngaha anye nakoresheje ingufu kandi n'imyaka urabona ko iregera imbere nukuvuga ingufu nari mfise sinovuga ngo nizo ngifise ngo ngwanura urugamba rw'ubuzima nico gituma twari ko turifuza ko leta ari umuvyeyi wa twese yo twigira iki kibazo cyuko tworonka utuntu two kwiyunguruza dufise akamoteri kugira natwe tworoherwe mu rugendo murakoze hama nagira ndakubaze none nkongahanye iki kibanza muragipanze canke mukorana nabo bapatiri kugira abantu bashobore kubimenya ivyerekeranye n'ahantu muriko murakorera iki kibanza nibaza ko sinovuga ngo turagipanze ni nk'intizo twari twaronse biciye kuri uwo muntu niwe yari afite amasezerano y'iki kibanza rero twebwe uno munsi turacagendera muri ayo masezerano ariko icyo twari twifuza nuko tworonka ahantu
dushobora gushira ibyo dukoze kugira biboneke kuko kenshi iyo umuntu aciye ngaha agasanga turiko turabikora ntibiba bifise agaciro cyane nkuko yo bisanga ahantu biheze kuko mu Burundi turafise ingorane yo kutakunda ibintu bikorewe iwacu twama tubona umenga ni lokale nkuko bavyita hari abavyita ngo ni lokale ariko uri kurabiraba ni ibikorwa byiza ni ibikorwa abenshi yo babibonye banatubaza ngo ni mwe mu bikora turabona mukoresha amaboko urumva kubera ko mu Burundi abantu bamenyereye ko abantu ibintu byiza bikozwe ni machine twebwe tukoresha amaboko kandi muri uko gukoresha amaboko biradutwara umwanya uwo mwanya rero ntiduheza ngo tuwurekipere mu mwimbo kuko biguma umenga nivyo ngaha nivyo gira agaciro yego nico gituma twari twifuza dushoboye kuronka nk'ahantu tworonka imangazini dushobora kubishira bikaboneka biriko biragurishwa aha naho rukaba uruganda dukoreramwo vyoba vyiza cane yego ni kuvuga ivyo mukora cane ni binyafrika ego twebwe turakora impuzu izo mpuzu dukorana ni bitenge ibi vya kotebu canke tukagenda twasiyone tukarangura amakashwashwa bon turakora amakanzu tuvanga ibitenge n'amamarekane turakora amanape yo kumeza ibitenge n'amamarekane n'amasupla yavyo turakora amakuvreri dukoresheje ibitenge vya kotebu tukavanga n'andi matisi y'amakurere amabara usanga ari kureri nike hanyuma tukayadura tukakora n'ibidede nka jendi muri scratch ibi bitepe bisigara ngaha ndabihinduramwe ibintu byo kwambara mwizosi ego muri ivyo byo kwambara mwizosi harimwo ivyo mwizosi harimwo ibyo ku matwi turakora ibirato turafuka n'amasakoshi nk'ini sakoshi nzohava mfuka turashira ku ibitenge isakoshi iheze nimuzite murazozituzanira turashobora kuzihingura tukazishira kwa kandi kantu hejuru zigasubira kuba zishaje turabafukira n'ibirato hari abakunda kujanisha ugasanga barakunda gushaza akumva ko yambaye ikirato gisa n'isakoshi byo bari byiza ibyo turabikora hanyuma mu buzima bwa misi yose naho aba turi kumwe na jewe harimwo abafise imiryango urumva ko turakeneye ikintu cyo kudusununura harimwo abana usanga ari imfuri wabo bafasha abo bavukana hariho nabo usanga bibana bivanye nuko babaye imfuvyi ugaca usanga ntafise umuryango mugabo kubera ko yagize amahirwe yo kuronka icakora biramufasha gushobora gutunganya ivy'urugo nukuvuga kutunganya ivyiwe no gutunganiriza abo bavukana canke harimo n'abafise abana muri twebwe kuko kenshi wasanga ibyo kubaka ingo ku bantu bagendana ubumuga byari bigoye mbwa turafise abana usanga twabareze tugakenera ko baja kw'ishure tugakenera ko nabo batera imbere muri ico gihe nico gituma tubwirizwa gushiramwo inguvu tugakora kuko iyo uteze amaboko hajya gutega amaboko kenshi baguha ikintu cuno munsi icejo ntikiba kirimo kandi ntibyo gutunga ngo bizogutungire n'umuryango kandi nta nagateka bitanga nico gituma twashaka gutera kabo abantu bacihevye baciri kwibarabara bumva ko kugira babeho borinda kubwira umuntu ngo fasha nibazi twijukiriye imyuga yego tugira n'amahirwe dufise umukuru w'igihugu ashigikiye cyane abantu b'abanyamyuga ashigikiye cyane ibintu bijanye n'akaranga ibintu bijanye no gukora nashaka gutera kamo twese duhaguruke turukore hanyuma Imana nayiherekeza ibyo dukoze tuze turonke igidutunga murakoze cyane rero Bernadette nagira juste ubwire abantu bariko baradukurikirana adresse neza yaho yo kura nk'ivyo watweretse ivyo muri ko murakora kuko ni byiza cyane gose kandi hari abantu babikeneye ubabwire neza na neza aho mukorera. Ego twebwe dukorera kwibarabara rya Jerere mu kigo c'abapatiri b'abasaveriyano inomero 29 hanyuma abazoshaka kudutera kamo turashobora kubaha inimero dukoresha inomero yanje inomero 79 38 18 38
nizo nkoresha no kuri bwa buhinga ngurukana bumenyi ibyo bita ngo ni WhatsApp. Urashobora kuyinterefonako canke ukanyandikira, byose ndabikoresha. Gutyo muzoheza muronke inyishu yihuta. Nimba je mutashoboye kundonka, hariho uwundi turi kumwe akorera ku nimero 79 amajana 91 amajana 763. Muri ico gihe murashobora kuturondera, tuzobakorera ivyo mwifuza. Dukora ibintu byose, turahingura n'ibindi bintu nk'udukoko ugasanga twadushize ko kandi kantu kabaya gakoresho keza umuntu ashobora gukoresha yaronse nk'abashitsi ku meza. Turategura amazu y'abantu neza, turakora amarido, turakora amakuse, ibikorwa byose bijanye no gutegura kuberesha mu nzu turabikora, ibijanye no kwambika abantu turabikora. Urumva ko dukeneye abadushigikira gusa, twebwe ntitugikeneye abadufasha, dushaka abantu badushigikire hanyuma tujane nimudusige inyuma mu iterambere. Okay, Bernadette murakoze cyane, murakoze. Ego namwe murakoze. Okay. Abakunzi ba Musiri Champion TV turabashimiye cyane gose ku mwanya mwafashe muri ko muradukurikira. Hama ikindi naco tugomba kubibutsa nuko bari mwihayanishwa ngaho muri Palais des Arts, ntimutangwe kubashigikira. Ryatanguye guhera itariki ya 28 izohera itariki 4. Nagenda babwire ntimwibagire gufyonda subscribe, like hamwe na share. Ikindi naco musige na commentaire, ko commentaire zanyu tuba tuzikeneye. Mama kuri micro mwari kumwe na Belicia, inyuma ya kamera hari Sami. Tuzosubira. Musiri Champion TV, you are my champion. Nshuti bakunzi ba television Musiri Champion TV, turabaramukije. Abandi nabo turabahaye mwiriwe bivana naho muherereye. Uno munsi ni umunsi udasanzwe. Ni umunsi udasanzwe kuko twagize ibakwe yo kuronka abashitsi batugendeye, umufasoni n'umushinga ntahe wiwe bagize urugo rumwe, bakaba baje bazanye n'ikibondo cabo. Reka imbere yuko tubanza dutangura ivyo byose babanze batwidondore abaribo kugira tuganire tuzinanye. Ndabahaye mwiriwe mwese aho muherereye, ndabaramukije amahoro y'Imana. Jewe nitwa Uwimana Claudine, nkaba nubakanye n'uyu mushinga ntayo mubona turi kumwe. Ego murakoze, natwe je nitwa Namwiza Jean Bosco. Nanje ndabaramukije aho muherereye hose, hama ku mazina nkaba nitwa Ndumukiza Deborah, nkaba navyawe n'abo bavyeyi mubona ngaha. Ego murakoze. Murakoze cyane. Murumva yuko no munsi ari umunsi udasanzwe muri studio ya Musiri Champion TV. Tudatevye reka dutangure tubabazi. Mushinga ntahe Bosco, nkuko twakubonye winjiye Akoze nikamurikwa niko abarundi bavuga, twabonye kugendana ubumuga. Vyagenze gute? Wiyumviriye gute kugenda kuresha umuntu atagendana ubumuga? Ego murakoze cyane kumbaza ico kibazo ciza cyane mumbajije. Ingene navyiyumviriye ni nkuko peut-être nayo wavyiyumviriye.
jewe byaranyoroheye cyane kuresha uyu mufaso turi kumwe kuko igenda muresha twari kumwe mu ishengero hanyuma kandi twari n'abaririmbyi muri korali imwe byacereye binyorohera cyane kumuresha kuko twamana kenshi muri ibyo bikorwa by'Imana. nta bwoba wumva yuko ahava yanka igisabisho cawe kubera yuko ugendana ubumuga canke wewe ntiwisuzugura? Ushima atabwoba nari ifise, bari bangana nka batatu bakundana. Abo rero uko bari batatu bose twaraganira neza tugasangira agafara twakarose ku buryo atari umwe yigeze amenya ko muri bo batatu hari umwe niko darondera. Byari binyoroheye rwose kugira ndabishikeko neza cyane. Mufaso, wewe umunsi wa mbere abikubarira wiyumvise gute? Jewe umunsi wa mbere atangura kumbaza ico kibazo naragize ubwoba mu mutima, mugabo sinashotse ndamwishura, namubwiye ntigenda dusenga Imana nzoguha inyishu ninasenga Imana. Hanyuma nyuma y'ivyo narasenze Imana ndumva mu mutima ko kandi nkuko abivuze nanje nahise abandi turi kumwe, mugabo naciye mbwira Imana ni Imana yo mwijuru, wewe uwubona dukwiye kuzobana tukabana amahoro abari uzontorera. Hanyuma shishikara gusenga Imana, mu nyuma yaraje ndamuha inyishu, ndumva ko umutima wanje munezererewe. Hanyuma ndaheza ndamwemerera, hanyuma umugambi urabandanya turashika ku ntumbero yo kubakana. Murakoze. Ni vyiza cyane. None igihe wewe akubaza ntiwibajije uti mbega yemwe none uyu muntu agendana ubumuga tuzobaho gute, bizogenda gute? Ico ciyumviro nticaje? Ciyumviro nticobora kuza kuko ndi umuntu naravyiyumviriye, mugabo ca ndumva ko nkwiye kuvyemera. Kanatsinda narasenga nkuko nawe yabivuze, twarasenga twese tukavuga tuti nitwabana duhuje umutima n'inama Imana izotugira neza tuzobaho. Novuga neza yuko mweho urumva ngira byari vyoroshe kuko mwarongorwa na mpwemu yera. Egome cyane. Neza cyane. Hanyuma nsubire kuri mushinga ntahe ngaho. Mushinga wewe igihe akubariye yuko yemeye wiyumvise gute? Kuko igituma ndakubarisha kibazo, hariho benshi baba bazi yuko bamugaye, kubona akundanye n'umuntu akomeye akumva mengo mu gifaransa cyo twokwita mengo ni privilege, mengo ni privilege. Wewe ntiwumvise mengo uraduza ibiro kubona ukundanye n'umuntu amugaye canke wayibonye kari bisanzwe kuri umuhungu nk'abandi? Je vraiment kubera yuko urabona twebwe abantu twevuriwe muri town, kintu cyambere jewe narimwo muri jewe d'abord sinigeze nikengera. Ça c'est la première chose. Sinigeze nikengera n'umunsi n'umwe. Gushika no munsi sindikengera gukarabaye. Neza cyane. Niyo chance nagize ico gihe. Neza cyane. Kuko d'abord naramukunze par rapport y'abandi. Kuko bari batatu bagendana mugana visa uyu. Hanyuma ari ikintu cyanezereye nuko namubajije mbwa ati je vraiment bona tangorane ni Imana bishaka tuzoshika ku ntumbero. Mu ijambo rimwe wasanze wakubise uwagomba kurira? Oya ntiyagomba kurira ko mutera. Mugabo jewe narabona yuko ari umuntu kumbure ari yari ibintu wiyumva mutarabikora ukumva kumenga bihava bigenda neza, no mu kubimubaza vraiment nemubajije nezerewe atabwo bafise. Hanyuma rero mu nyuma binyemereye ko ari bon naho nyine numvise meze neza kuko nabona ko bishobora neza. Hanyuma rero umva byagenze neza vraiment, uyu ntiyangoye vraiment kuko urazi yuko abantu bagendana ubumuga kenshi bafite izo problem. Aragenda akaresha umukobwa akabanza akabibwira abandi bati oya reka kijya kimuga naco kumarira, mugabo we je nibaza yuko yakoresha ubwenge bwinshi ko nigeze mbarira yuko hari abantu bamujije, nigeze mbarira yuko ati wowe none ubona uzontunga, nta kintu kimwigeze mbarira muri ivyo. Ariko kandi urabona tumaze imyaka 22 twubatse, umva yuko Imana yarimwo. Birumvikana neza cyane. Oya nkuko yayivuze mwebwe numva yuko mwakora ku rutonde rwa mpwemu yera, aho byagenze neza. Ariko turavye mu kibano madame ndakubaze, none wewe uremereye yuko
ushobora kubana n'umuntu agendana ubumuga none muri famiye iwanyu ubivuze uti je ndehejwe na naka waramwerekanye baramubonye ego cyane naramwerekanye none bamaze kubona akagendana ubumuga nta bavuze amajambo canke bose bavyakiriye neza amajambo ntiyobura yarabayeho ku bavukanyi banje arabaho mugabo hanini uwo nari mpagaze ko yari umuvyeyi wanje yambyaye niwe yambariye ati ujya musore ataravye ikintu na kimwe atujya musore ndabona ko ari umusore yubaha Imana ico ni cambere cabaye umuvyeyi rero amaze kugushimira numva ko atawundi muntu yoza aje kuvuga ngo vyanke amajambo yarabayeho ndivyo no kubagenzi yarabayeho ati kubera iki wihebuye kubera iki utwawe n'ujya muhungu acumbagira bitewe n'iki je ndababwira nti jewe naramushimye hanyuma umuvyeyi wanje nawe ati jewe ndumva ko ujya musore muzobana kandi mukabana neza ati jewe mu bahungu muri kumwe uyu munsi mbona ko wohitamwo ujya nuko vyagenze kandi nkuko abivuze byari mw'Imana by'ukuri byari mw'Imana ko iyo bitaba mw'Imana ntivyari kugenda neza ntivyari gushoboka intambara zozo umuntu arazicamwo imisi yose mugabo twarashoboye kuzinesha murakoze neza cyane reka ndakubaze mugabo wewe mu kibano aho wari uherereye canke mu bagenzi bawe nta muntu amugaye yigeze agira ikibazo nk'ico yagiye kuresha umukobwa akomeye nawe agendana ubumuga hanyuma bikanka kubera amajambo hari ico wowe ubiziko ivyo rivyo burani uraziko twebwe twabaye n'abantu bagendana ubumuga ku ishure benshi kandi twahavuye turakura twese turashika ahantu dushika mu bigero ntibishobora kubura rero uko hariho uwagiye kuresha umwigeme akamwankira kubera amuhoye uko kugendana ubumuga ivyo bonye byarabaye n'ubundi ko ndavugana nawe biriko biraba icyo gituma twavuze ngo ikiganiro tugishire ahabona kugira ngo bamenye yuko kugendana ubumuga c'est pas un problème est-ce que ubumuga bukomeye cyane subwo mu mutima no mu mutwe ariko umuntu agendana ubumuga n'umuntu normal uyu mufasoni yakubwiye ko atangorane n'imwe mu myaka yose tubanye kandi vraiment abana twashiye kuronka twarabareze n'ubu turiko turabarera kandi barako baragira no mu bigero ko barakura rero je ndibaze yuko kuva uyu munsi bumvise wo kuviganiro yoreka gucika intege n'abasore bagenda n'ubumuga bareme baje kuresha bari pose kuko ubunye abantu baramaze gutangura kumenya yuko twebwe abantu tugenda n'ubumuga dufise ikimazi muri societe kandi n'igihugu racu nyene kiradukeneye kandi kiraturonka kw'inyungu nk'abene igihugu bacu nivyo merci murakoze reka ubu naho tuvugane n'uwo mwigeme wanyu Debora watubare ko witwa Debora Ego nagenda kubaze wewe uri umwana mutoyi ubu urabona kuri ko urakura uri umwana mutoyi nta ugatangura kubona papa araje agenda nibekiye mu mutima ntaco wiyumviriye ntiwagize romore ntiwumvise nabi wabibyakiriye gute Ok, je de ma part premièrement navyisanzemo kuba navukiye muri uwo muryango sije nabiteye navyisanzemo kandi utegerezwa kuvyakira uko bisanze catumye ataromonda bigiramo canke atakuyumvira kwa cane nabaho nkuko abandi bana babaho ntaco namuburanye peu importe nubwo bari kimuga canke yagendana ubwo bumuga ntaco namuburana naronka ico abandi bana bose baronka nkabaho ubuzima bwiza bwose uko abandi bana babayeho bose nkabaho neza urumva nta catuma niganyira ati ni kukina vyawe n'umugaye urumva nta kibazo vyantera na kimwe kuko nararonka ico nabankeneye cose narakironka muri ico gihe rero navyakira neza muri jewe. Musiri Champion TV, you are my champion. Mukudugira ijambo isa n'ijya nyuma ryo kurangiza ego twagomba
gutera kamo abarundi bose bene data n'abandi bantu bandi mu mahanga yandi bashobora kuba baratwumva cyangwa bashobora tubona twoma kubamenyesha yuko umuntu amugaye atanguranye nimwe ituma abantu bo mukura kwa maboko kuko ari umuntu ameze cyo kimwe n'abandi akora ibikorwa nk'ivy'abandi bose bakora kandi mu iterambere ry'igihugu arimwo nico gituma rero nagomba gutera kamo abantu bacibaza yuko umuntu agendana ubumuga atacamaze ivyo vyari vya kera ubu rero turakimaze turafise n'abantu benshi bafise n'amadoktora n'vyinshi abantu baciye ubwenge ivyo barabizi turafise aba professeur université turafise n'abantu benshi baturepresenta no hanze nico gituma rero batoswa kudusuzugura twebwe turi abantu bameze neza kandi turashima Imana nta shavu tutakumana namba tumeze nk'abandi murakoze. Madam mwebwe mwohanura iki abantu bakibona yuko abantu bagendana ubumuga ari abantu nk'aba bandi bakunda kubita ngo ni bimuga wo bahanura iki? Jewe impanuro notanga ku bantu nka bene abo jewe numva ko no babwira bakarema kuko abantu bagendana ubumuga nkuko mwabivuze abagendana ubumuga nyabumuga nabamugaye mu mutwe mugabo umuntu amugaye kuguru akomeye umutwe agakomera umutima uwo ntabamugaye namba kuko urashobora kumutuma kagamburuka kagenda kuko afise ubwenge egome hanyuma kandi nta kibazo na kimwe biteye abamugaye ni nk'abandi ntitwababwiye yuko twibarutse abana aha naho mubona turi kumwe n'uyu mwana umwe turafise abana 4 kandi abo bana barakomeye ntibamugaye abana nta numwe amugaye nta numwe nta umugaye urutoki nta umugaye ugutwi bose barakomeye bameze neza baratambuka neza ivyo nkabishimira Imana rimwe narigeze kuba nibungenze hanyuma ngiye muri ecography umuganga arambaza ngo wewe ngusangiye ubwoko n'umugabo wawe cyanda mubwira ni je nsangiye ubwoko n'umugabo ne dusangiye ubwoko nico kintu mbajije n'igiki ngo kuba yo bari umunyakarama ngo cyangwa nivyo ntavyo nzi ni je nzi ko turi umuryango wa Kristo twese acara twenga cyane. Musiri Champion TV, you are my champion. Reka nuwo mwana tumubaze wo hanura iki abana bakibona yuko kuba ufise umuvyeyi amugaye kumengo n'umuntu ubuzi jambo canke umwana mugaye baca bashaka kumusuzugura uwo bahanura iki abantu bagifise ivyumviro nk'ivyo? Jewe ico no bahanura nuko umuntu wese amugaye bumufata nk'undi muntu yaremwe n'Imana kubera ko nawe ubwiwe si yaravyigize Imana iba yarashimye ko abuko kandi kumwinuba nibaza ko atari vyiza ahubwo wo mwiyegereza ukamuba hafi. Ego murakoze. Nshuti bagenzi mwariko murakurikira iki kiganiro cuno munsi kigarukiye ngaha. Twagomba tubibutse ntimwibagire gufyonda subscribe muwibuke kubisangiza n'abandi kugira ngo ibiganiro vyiza bibandanye bibashikira kuko mu Kirundi baravuga bati akeza ntikarya umwe no gusangira. Hanyuma tukabibutsa yuko mukeneye guhamagara ari kiganiro mushaka gutanga kuvyerekeye abagendana ubumuga mushobora kurondera ku nimero 61 46 74 72 aho muzaba mudutoye tuzovugana ukuri kwamye. Murakoze mugira ibihe vyiza n'imihezagiro y'Imana ibomeko. Musiri Champion TV, you are my champion. Abakunzi ba Musiri Champion TV turabaramukije cyane turabahaye mwiriwe byose bivanaho muherereye muri uyu munsi tukaba turi muri zone Gihosha commune Ntahangwa nkuko musanzwe mubizi Musiri Champion TV ni television y'ijwi ry'abagendana ubumuga mudukurikire
murabe uwo twatembereye uyu munsi tuganire nawe. Murakoze. Mwaramutse cyane. Ego mumeze neza? Turashima. Okay, turabona muri ku murimo. Ego. Okay, aho ni vyiza. Twagira tubasabe mushobore kwivuga mubwire abariko baradukurikirana bashobore kubamenya. Jewe ndumutama yitwa Bernard. Mba muri zone Kamenge. Ego. Komine Ndahangwa. Ariko nkaba nkorera aha muri zone Gihosha. Okay. Niho ndangurira imirimo yanje ya misi yose. Okay. Rero usaza nibwo bondembeje mugabo nifuza ko noguma nkora buke buke. Kuko nandaye ngakora buke buke biruta kuja gutega amashi. Kuko ngiye gutega amashi andaba nabi. Ariko ubunzaniye ibikorwa ampemba neza. Nivyo murubatse? Ndafise abana ndetse n'abuzukuru. Okay. Mutubwira mu ncamake ingene mwiyumviriye canke mwahisemo gukora uyu mwuga? Jewe uyu mwuga nawigishijwe nkiri mwana mutoya. Kuko jewe ubwa kera navutse nkomeye. Nagiye gushikirwa n'ubumuga mfise imyaka 8. Ndaho bita muri orphelina. Ico gihe rero babikira b'ico gihe barangurikirana ndabandanya ishuri ndariheza ama baranyigisha gushona bati ibi nivyo bizogutunga. Ncambona ivyo bambwiye ni ivy'ukuri hako nja gusega noja gukora. Rero nivyo n'uyu munsi ningejeje aha. Bayeho kubw'ibikorwa nigishijwe nkiri umwana mutoya. None muriko muriga uyu mwuga byo byaraboroheye? Nta kintu na kimwe cyoroha mu gihe utarakimenya. Umaze kukimenya neza nibona ko cyoroshe. Nkivyiga nabona ko ari ibintu bigoye ntazoshobora. Mugabo mu nyuma maze kubimenya nasanze vyoroshe cyane. Nsanga biraryoshe no gukora. Hoho maze kubona agafaranga mu mufuko naryohewe gusumba. Okay. Aho ni vyiza cyane. Hama nizihe nk'intambamye mwarahuye nazo igihe mwariko muri uyu mwuga? Nabona intambamye zozurazi ko zitabura. Ego. Bwa mbere jewe kugira ngo nihute nshike ku gihe vyarangora. Kandi izi mashini igihe niga ndizari bwabonekeza amaboko gutya. Byagiye kuboneka maze gutangura kwiga nabone byarangora cyane. Banyigisha kugira ngo shone n'urushinge rw'intoki. Ariko navyo ndavyihanganira kugira ngo ndabe ico nteza imbere. Mu nyuma rero ayo mashini zibonekeye ubu biranyorohera cyane. Ubu njambona biranyoroheye kandi nitaho kuvyiga rwose kugira ngo ndabimenye. Mbona rero ndabimenye ndangura rero gukora buke buke hama ndamenyera. Ubu rero ndabibona igikorwa gisanzwe mu buzima bwanje bwa misi yose. Okay. None tubwira mwavyigiye hehe? Jewe navyigiye aho bita muri komine Kiganda hari yari ikiri paruwase n'ubu ni paruwase. Ndongo navyigishijwe n'ababikira. Bw'icyo gihe hari mu 63. Mva ko atari vuba. Okay. Niho navyiga rero kandi ndavyitayeho. Nabo kandi barangurikirana cyane kugira ndabimenye. Bavuga ati twende tuzokwamana na wewe uzoba uho ukwawe utegezwa kuvyiga ubimenye. Donc wamengo ni itegeko bahamba ariko nagiye kubona neza ko atari itegeko bahamba maze kubimenya maze kubona ingene bitanguye kuntunga. Okay. None iyi mashini nayo bo bari bonyene bayikuguriye? Iyo banguriye yahitanywe n'intambara. Iyi nayiguze
mu bihumbi 2001 niho naguriye mugana nayo yashaje kuko naje nayiguze ishaje sinayiguze ubushasha. Okay. Ibishaje byose biki aha n'utu tuguru tunyunguruza turashaje ariko rero mugabo ndabishima uko umwanya ncandara ngashika ngaha. Okay. Okay. Twaga tubaze none gushika ku kazi ngaha mukorera byo babiborohera bimeze gute? Ndibinyorohera sinshobora kwizana jewe nyene. Imana yarandokoye ndafise umwana akuze niwe nshikana ngaha akongera akaza kuntora. Nk'ubu ku mugoroba nibaza kuza kuntora kugira ngo gushika muhira. Ejo mu gitondo niba ategerezwa kunshikana ngaha. Nahandi je ntavyo nashobora ndashaje. Okay. None tubabaze nk'abakiriya mwoba mubaronka uko muvyipfuza ko tuza abantu bamwe babibaza ko umenga ntimushoboye. Oya ivyo nukuri sindababeshera abakiriya turabaronka kandi kubera ubwo burambe mfise muri ako kazi benshi baranzi gushika bamwe nsa n'abashana impuza abavyeyi babo baza ari nk'abuzukuru abandi baza ari nk'abana abavyeyi babo babwira ati urya niwe mutayeri twamye dushonesha kuva kera kuko je natanga gushona impuzu zikiri ku mahera make. Dufate ipantaro yergashikana mahera 100 yashonwa ku mafaranga 50. Ikoti niyo yashonwa ku majana 3. Numva ko atari vuba. Nitenda byonda. Hama rero ubu rero umva mugabo ivy'ibikote singivyihutira cyane kuko vyonduhisha rwose. Nkora bike nshoboye. Okay. None muri ngaha mu kazi naho nizihe ntambamye mukunda guhura nazo? Jewe ndambamye ngira iyo akamashini kankoroza umutwe niho bingora kujana ku mufundi. Ndambamye cyane nkunda kugira aya maguru yanje aya bagira neza bampaye. Niyo haraho bingora ko nshika ngaha kandi izindi ntambamye nazo urabona mujye bantu tugenda n'ubumuga biragoye. Donc urabona kuva mu gatondo nicaye ku ntebe mu kugenda ngenda nicaye kwikinga mu kuza nza nicaye kwikinga haragera aho nduha bikanga nuko mvyuka nguko bigeze kubwira narigeze kurwara amezi 4 vyanga ko nicara kubera uburuhe. Nayo ubundi atari ubwo buruhe nibikorwa nk'ibindi. Donc urumva n'uburuhe buvanganye n'ubukuzi donc ubusaza. Ona imyaka 72 urabona ko atari mike. Nawe burya ndiko ndagenda ni hamwe nyine icyo wakoze utegeza kugikurikirana gushika nyine kikunaniye. Nabo ndiko ndagenda kabisa. None kwivuza hoho biraborohera kwivuza mwivuriza kuri mituwele? Aho biragoye rero ibyo mvuze vya mituwele ho nta n'umasubira no kunyakira na muganga yonyugarana bavuga bati zana amafaranga cyangwa igenda uzane urupapuro rwo muri affaires sociales none ndarukura ndarwo bamba ndarukura cyanemera kuraba nk'umuntu umugira neza kamfasha haraho ndamuronga kamfasha kandi imiti nayo ubundi ho toya vya mituwele ntibibaho. Mwatubwiye murafise abana bega mufise abana bangahe? Mfise abana 5 agaca hajako n'abuzukuru 2. Mbega abo bana bose murabona biborohera cyane kubitaho haba mu by'ishure ndagerageza cyane mu bindi byose baba bakeneye byangombwa? Ndagerageza uko nshoboye haba mu by'ishure hari abagira neza bahora bamfashisha udukaye kandi nabo ku ishuri barabitegera ntibashoka babirukana ngo nuko babuze amafaranga. Mbogiye basavye amafaranga ndagenda nkavuga nti
munyitondere murabona uko ndi ndonse make nzoja ndazana mu directrice akavyemera n'abarimu bakavyemera gutyo rero niko baca babona kwiga. Okay, none mu kibano ho babigira ko ho inyigisho yihe? Mu kibano babanyi tubanye neza cyane, nta n'ivyo kwishamo yuko jewe n'abagendana ubumuga bavuga ati n'umuntu akomeye nkatwe, ivyo ubumuga tubishira inyuma tugashiraho ikibano ciza. Tubasabe nka hariho abandi bagendana ubumuga bazobona iki kiganiro, mwobabwira iki canke n'abandi batanagendana n'ubumuga bazobona iki kiganiro, murumva mwobabwira iki? Jewe ico si by'uyu munsi gusa, nama nabivuze iminsi yose. Hari abantu bagendana ubumuga bishizemo ko gutega amashi ari byo ngira akamaro, ariko abo nkebura bagize imana bakaronka umuntu abigisha kandi ukumwuga nuko bugakwirikirana, kuko umwuga ukuri kose uruta gutega amashi. Hari n'abakomeye rero bo ubunebwe bwarabateye aho kuja kurondera ati jewe ntabara umfashe umbi bikorwa nkore kuko ndamerewe nabi, azavuga ngo nyongerereza ijana nyongerereza amajana 2. Navyo ndamenye yuko ari ibintu bimusuzuguza. Vyiza abobona ico kiganiro bose, yaba bakomeye yaba bagenzanje bagendana ubumuga nka jewe, ico baciza nuko bo kwitaho gukora byose bisaba yuko utegerezwa gushira ukubute. Abazobibona bose bashira ukubute bari kubunebwe ndaco bumaze. Okay, none murasaba iki kiza kubaha inguvu canke gukomeza aho mugeze? Jewe aho ngeze nta binini nosaba cyane cyane uko noronka ingene mvuza umuryango umwanya nkiriho. Ikindi cya kabiri cyo mugasenze ko vyokunda nguwo nterera akantu nk'iyipine irashaje, donc ishaje hajya mu vyuma gutyo bigatuma nguma mbanguka kuza mu bikorwa byanje ndadebukirwa. Nico nosaba nabundi iterambere ni rya twese, hagize iconteza imbere nabo mbona bo byiyumvira ati nurya muntu arakeneye iterambere, borabe ikibereye ijisho akaba aricyo bamfashisha. Okay, nk'umuntu ashaka kuguha nk'ubufasha runaka, mwamufise nka numero canke mwomuha nka adresse ingene yo baronka? Ingene yondonka bwa mbere ho jewe mba mu Mirango muri zone Kamenge. Mirango ya mbere mbo inimero ya telefone yo ndayifise. Yego mwoyitubwira? Yego 79 amajana 653 amajana 971. Okay, murakoze cyane gose. Namwe murakoze, Imana ibahezagire. Yego, Musiri Champion muze kugira urugendo rwiza. Okay, Musiri Champion TV iragushimiye cyane. Namwe murakoze cyane kandi ibandanye bipfuriza gutera muje imbere. Yego muri uyu mwuga no mu bindi. Sawa. Murakoze, mugira umunsi mwiza. Namwe murakoze cyane. Okay. Musiri Champion TV turabashimiye cyane ku mwanya mwafashe muriko muratwumviriza. Hama twagira tubabwire yuko ari nk'abashaka nk'ugushikiriza nk'ikiganiro canke bashaka kubaza ikindi kibazo, murashobora kutwandikira ku butumwa haba kuri WhatsApp canke gutelefona kuri 61 46 74 72. Murakoze cyane. Hama kuri micro muri kumwe na Belicia, nyuma ya kamera naho hari Sami. Nimwibagire kugira subscribe, partage, like hamwe na commentaire. Murakoze cyane, mugira umunsi mwiza, tuzaba dusubira.
Musiri Champion TV. You are my champion. Abakunzi ba Musiri Champion TV nkuko twabibamenyesheje uyu munsi tukaba turi kumwe na nyene fondation. Ego muramubona mwaramutse n'amahoro mumeze neza ego cyane ego twagira tubasabe mwidondora bariko baradukurikirana kuri Musiri Champion TV bashobore kubamenya. ego jewe nitwa Ngoga Patrick ndi president wa fondation Ngoga Patrick. Ego none ibi mukora mushaka kutubwira mu ncamake ivyo mukora? Twe dukora ama prothèse na kuri fondation dufasha abagendana ubumuga kuronka ama prothèse, orthèse, chaise roulante, ibijanye no kwiyunguruza kw'abagendana ubumuga. Okay, none muba mwavyigiye hehe? Je navyigiye muri Japon. Nari natanguye kuvyiga mu Rwanda aho nari nagiye kwiga hamaje nkaba narakuriye mu macentre pour handicapés za 5 zito mugabo naguma nifuza muri je kuzafasha abagenzi banje bagendana ubumuga ko na jewe nyene ndabikora nsanzwe ngendana ubumuga. Okay, twabonye iyi fondation ifise ama chambre atandukanye. None muhakorera ibiki n'ibiki? Hajya mwabonye hariho atelier orthopédique, hakaba hariho salle de consultation, hakaba hariho salle de marche, hakaba hariho salle de moulage, hariho ya salle ya montage, salle ya rectification, zose zigiye zitandukanye mugabo zose zigahuriza kuri atelier orthopédique. Okay. Umuntu dufate aje kwivuza none araheza agaca ataha ubwo nyene muhejeje kumuvura bimeze gute? Bifata ama etape. Umuntu yaracitse ukuguru araza akatwitura turamanza tukamupima tukamufata ama mesure après tutumantangurira kuri consultation. Tugejeje kuri consultation tukamutwara mu salle de moulage tukamufata ama mesure. Tugejeje kumufata ama mesure tukabitwara muri rectification. Bivuye muri rectification bikaza muri montage. Après montage tukaza tuja kugira essayage. Ava muri essayage tumwambika prothèse ataha. Okay. Nizihe ntambamye nazo mukunda guhura nazo muriko murakora uyu mwuga? Intambamye duhura nazo nuko dukeneye ibikoresho byinshi byo kugira dushikire benshi batwitura ko abagendana ubumuga nta buryo bafise bwo kwigurira prothèse. Or que matériel orthopédique zirazimvye. Turifuza rero ubufasha kugira dushikire benshi bantaho nikora batwitura bakeneye ibyo vyuma nsubirira ngingo kugira nabo babashe gutambuka. Okay, none murabigurisha canke muragurisha kuri abo baba twe nka fondation ntitugurisha, fondation turafasha mugabo turafite ikindi gisata cya Centre International Orthopédique. Cyoco uri umuntu wishoboye urigurira prothèse. Mugabo tukaba dufite n'icyo gisata cya fondation icyo nagishizeho je kugira fashe bagenzi banje bantaho nikora badafise mwayo kwigura ko ndazi nyene bizimvye matériel orthopédique zirazimvye gasaba kugira babironke birabagora cyane. Yego barahaza batari bakeyi barahazi ko benshi busanga baja kuronderaho bakura prothèse ugasanga birazimvye bakabibura hama bakaca bumvaho ko haraho bashobora kubafasha ugasanga bariko baratugana ari benshi. Okay. Hama musabiki yabo Burundi canke amakungu kuko turumva yuko iyi fondation hariho ikintu gikomeye cyane iri kirakorera y'abanyagihugu bo nga mu Burundi. Tusaba ufise umutima w'urukundo afise umutima w'ubumuntu wo gufasha ko nawe yogira ikigongo kuri bajya abana bagenda bavura bakeneye dusheze rurana abandi baronke prothèse. Ufashije umwana umwe uzofashije abana b'igihugu. Okay. None mukorera ngaha muri Bujumbura aho nyene cyane? Oya, twe turafise clinique mobile ya Misanga iduga ruguru
n'ubu udushikiriye twari tuvuye mu ntara ya Ruyigi aho twari twagiye gufasha abana bo muri komine Kinyinya na komine Gisuru basanzwe bagiye bavura, twarabashikira amasheze rurante turabasha kubafasha ibyo dushoboye. Hama mu kwezi kweze naho twari mu Makamba muri centre pour handicapé kandi naho byagenze neza, bararyohewe. Okay. Murabona yuko iyi televiziyo iyi Musiri Champion TV ni ijwi ry'abagendana ubumuga. Murumva yo hari akamaro igiye kumarira abagendana ubumuga? Cyane gose turashimira iciyumviro umuntu yoba yaragize iciyumviro ca Musiri Champion TV, yari ikenewe cyane. Ubu tugira tujye natwe turonke ijwi ry'abagendana ubumuga. Iryo jwi turicishije muri Musiri Champion TV, ndazi ko bizoshika kure n'amakungu akatumenya, akamenya ati abagendana ubumuga bo mu Burundi barashoboye. Imana rero ihezagire uwiyumviriye iki cyiyumviro cyo gushinga iyi TV y'abagendana ubumuga. Okay, mwobwira iki abarundi nabo baraba iyi televiziyo canke abanyamahanga? Twabahimiriza kuyikunda cyane, bakayiraba, bakaraba ko abagendana ubumuga natwe turufite aho tuvugira, nabo bo bagire babandanye bayishigikira, tuyishigikire turi benshi, cyane cyane abagendana ubumuga n'indongozi z'abagendana ubumuga. Je nzoshika ndababwiye kugira Musiri Champion TV tubandanye tuyishigikira ishike kure, ibashe gushika no ku mu ntara za ruguru. Ushobora kubwira abariko barabakurikirana yabi bisabwa sinzi kugira babavugishe canke kuborienta aho mukorera? Twe neza na neza Fondation Ngoga Patrick ikorera imbere ya Roi Kared, imbere ya Roi Kared prota ya mbere ucubona Pharmacie Ramba, igipangu kigira gatatu handitse ko Fondation Ngoga Patrick. Hama akanimero nako dukoresha ni 79 20 55 56, niyo nimero yo kuri Fondation. Murakoze cyane. Okay, murakoze, mugira umusi mwiza. Murakoze cyane, Imana ibahezagire. Okay, amen. Iyi centre vraiment ya Tunabashimira yatubereye umugisha cyane. Ivyo turondera turabironka kandi bitagoranye. Ego namwe twabonye yuko mwaje kwivuza, twagira tubabaze mbega iki kigo Fondation Ngoga Patrick mwakimenye gute? Jewe nkigira accident nashoboye kuronka umwe mu bagenzi banyakuhaja, akambwira ati kumbe ubuzima buzobandanya ko yaramaze guca hano yarahaze. Je nari narihewe nawe natebana ubuzima bwanje burahagaze, sinzosubira kwitwa umuntu, sinzosubira gushaka kugenda ataco nifadikije. Hama ndakomeza ndamubaza niwe novuga ko yanyori yansenga. Wamenye ntwamenye byoroshe, ariko kubera turavugana n'abantu baragerageje kunyorera ntangaha bavuga ati wogiye mu kigobe ntacyo buzotora nka pade yo kwambara. Ndavuga ati SK none ko atamafaranga je mfise, amafaranga yo kugura proteze kweri nzo yaronka. Ati wewe uwo mu Fondation Ngoga Patrick umwituye nta gitabo zatagufasha. Bamaze guhiza ngaha nashitse ngaha ambera umuvyeyi mwiza, maze kumbera umuvyeyi mwiza ndamwigana ingorane zanje no kunagiza agisita taburyo ata mahera ndakaba yo kugura proteze, cyarafasha mu Rundi arampeza proteze. Yego. Musiri Champion TV, you are my champion. Rekushigwe hejuru muri iri koraniro, rekuhimbazwe muri iri koraniro kubw'ibikorwa biteye ubwoba wakoze. We utamenyegwa, wowe ufite inzira nyinshi kugira utwihishurire, ucepfu gaca haruguru gaca hirya, ntitukumenyera wa muri mushasha ku buzima bwacu. Turaguha icubahiro Mana, turaguha icubahiro Mana, utamenyegwa uzuye icubahiro. Ebo shenderebo, haleluya, urakoze Yesu, haleluya, haleluya, haleluya,
haleluya rebosha nashaka mumfashe gusoma abahabona mufashe gusoma aha haleluya oh reboshe umwami wanje ariho haleluya umwami wawe ariho umwami wanje ariho umwami wacu ariho haleluya hari igihe satani yihenda ko ari we mwami ariko iki gitondo nje kumumaramaza kuvuga ngo umwami wanje ariho haleluya 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 ndafise intahe yica Imana yakoze ariko imbere yuko ntangura nshaka kuvuga gato ingene iyi ngwara nayibona n'ingene yari yaranteye ubwoba hama mpeze ndayisuzugura uno munsi amen iyi ngwara ya kanseri nagwaje abantu benshi bayigwaye kandi benshi barapfa nayitinya nk'uko mwese muyitinya nk'uko mwese mwumva iteye ubwoba ariko igihe kimwe ndabwira Yesu ngo ko maze kubona ata muntu akira umpe example y'abantu babiri uzokiza bizotuma nizera ko niki nacu gishoboye amen hama Imana irabampa abo bantu ikirambwira ngo kugira ndabikwereke neza ngira ndabicishe no kuri wewe kugira ngo wizere neza ko nshoboye gukiza amen amen ndashima Imana ko yangize terrain yo kwerekana ubushobozi bwayo muri mwebwe ndashima Imana ko ngira mbe uyundi wewe uzokwibutsa Imana kugira wizere ko Imana izokiza ngira ndakubwira ngo igihe uzokumva ukwizera guheze uzunyibuke uvuge ngo wewe wakoze bijya n'ivyanje urashoboye kubikora haleluya n'ivyuri urashoboye n'ivyujya urabishoboye ndakubera akarorero kuko Imana yangize terrain yo kwiyerekanako amen amen reka rero ntangure imbere yuko ntangura kugwara muri jewe hajemwe ibibazo ni mpemu yari ariko arangendera anganiriza ntangura kumva ibibazo biza bimbwira ngo mbega wo kumva inkuru iteye ubwoba wo vyifatamwo gute nkaca niyumvira inkuru yihe nkagerageza kwiha iyo nkuru yo biteye ubwoba gupfa jambo ry'Imana rivuga ngo umugororotsi ntapfa arasinzira kandi naho nopfa ndafise aho noba ngiye amen ntangura kuyubaka muri jewe ko atabwoba bw'urupfu mfise ndabisuzugura muri jewe hakaza ikibazo ngo wo kumva inkuru mbi kugwaye wo vyifatamwo gute nkaca nishura umutima wanje ngo Imana nimba ikiriho yonkiza amen ntihaciye iminsi ntangura kuronka ama message y'abantu batandukanye ndakunda Imana nta na rimwe ikintu kidushika ko Imana itabanje kutwibira akabanga nk'uko ijambo ryayo rivuga ngo nta gishikira umugororotsi Imana itabanje kutubarira amen naronse message z'abantu batatu bambwira message imwe batandukanye bose bakambwira ngo umwe akambwira ngo narenda rota wapfuye ngo kandi umunzi wawe hari kiriyo twaje umushinganahe wawe yicaye ababaye abana bababaye ngo uryamye mu sandugu ngo ariko ntiwapfuye ngo ushikeyo wari ugishushe nk'umuntu atarapfa uwa kabiri ambwiriye uwa gatatu ambwiriye ivyo ntivyanteye ubwoba kuko jewe nukuri ntabahenda Imana yaranyigishije ku kintu co gupfa narizeye Imana ku rwego mbona ko gupfa jewe noba njabutse kandi nkabwira satani ngo n'abana banje noba nsize uhoraho ndamwizeye ko yohaba neza kurushaho jewe noba mpari ukuboko kwanje siko kuzobakuza ukuboko kwanje siko kuzobashika naho uhoraho yateguye yontwara azobikora nta bwoba bwo gupfa afise amen ngira ndababwira ikintu Imana yanyigishije satani agutera ku kintu utinya ico udatinya ntagicako ufise ubwoba bw'urupfu akurotesha nabi akwereka ko wopfa bigatuma uba mu mahoro make ariko ivyo narabirenganye numva ntaco bingize amen niho rero natanguye kugwara mfise nibungenze
nari mfise imbanyi y'amezi 6 ntangura kumva muri jewe ikidurere mu nda nkumva mbabara mu nda kandi nkababara no mu mugongo muri uko kubabara ntivyaba misi yose kuko nani nibungenze afise umwana mu nda kuze navuga nti peut-être ariko arakina nico gituma mbabaye hamagara igihe ndibaruka ariko ya durere igumamwo nkaca nibaza none ko irya durere igumyemo naravyaye none ni igiki kirimbabaza ndamara umwaka ikintu nshima Imana nuko umwana wanje yabanye niyo ngwara mu nda ya cancer n'umwana ariyo ariko ndavyara nshikana amahoro ico ndagishimira Imana. Haleluya. Maze kumara umwaka niho natanguye kwivuza ndumva ko douleur ziraba kenshi kandi nkababara cyane ntangura kuja ku muganga wa mbere umuganga arandaba estoma ambwira ati nibaza ko ubugwaye estoma muganga ndamubwira sinza hariho mugabo ndababara afyonza nkumva ndababara cyane barandaba barangirira echographie abdominale basanga ngo ndafise kuri vésicule biliaire hariko amakalcule mugabo arambwira ati aracari mato ntitwibaza ko ariyo yoba kubabaza mugabo arambwira ati na estoma turabona ko hari akabakteri gashobora kuba kayijya reka tuguha imiti bampa imiti imara 3 mois mugabo iyo miti ndayihejeje ijya douleur ibandanya kujya nyene ndasubira kuri ujya muganga namubwira narahejeje imiti mugabo ndacababara kwa kundi kwa mbere acambwira ati none nibiki muganga mbajije uko nibiki nyene ndahindura umuganga ngenda handi umuganga ndamubwira ivyabaye imiti yose nanyoye asubira kundaba estoma banteye anesthesi kabiri kugira ngo generale kugira barabe estoma ikibazo ifise umuganga arambwira ati estoma yawe yarakomeretse no ngaha hose harakomeretse ati kandi ibyo ufungura ntibirengana barampa imiti hafi amezi 3 yandi mugabo imiti yose nta na kimwe yafasha gushikaho muganga namubwira muganga ndababara kurusha uko natanguye kuza kubarondera mbabara muganga hagera igihe agira ubwoba ati none jewe ko imiti yose yanyuma naguhaye ibi bintu nibiki ndamubwira n'ukuri ntavyonzi hagera igihe ujya muganga wa kabiri avuga ati canke najya amakalcule akubabaza aca ndungika ku muganga wa gatatu aravuga ati genda basi bakugirire operation bakuremo iyo vésicule peut-être niri kwira kubabaza ndakunda Imana imbere yuko nja ku muganga wa gatatu Imana yampaye ijambo nsinziriye irambwira ngo uzokira neza iyo ngwara bivanye no kwizera kwawe iryo jambo narironse ntaramenya ingwara mfise amen hama twari dutanguye amasengesho ya 21 jours pasteur ahejeje kuyavuga nicaye hajya numva ijwi rimbwiye ngo ayo masengesho aje kubwawe amen ndavyakira gutyo kuva amasengesho atanguye iyo ndwi naciye ndemba ntivyakunze ko nshobora no kuyabamwo ngiye kwa muganga ujya muganga wa gatatu akoreshwa n'Imana mu buryo buteye ubwoba arandabambwira ati wewe singomba kukugirira operation namanje kuraba ikibazo ufise ati d'après ivyo umbwiye byose ntibijanye na leta ndakubonamwo nari ndemvye bimwe ntashobora kwicara njyama imbere yiwe kuko nari maze 2 semaines atakintu ufungura naragwaye ku buryo ibintu byose gufungura narinda kubigarura hagera igihe ndabiheba ndamara igihe n'amazi ndayanyoye ntarengane agaruka niho vyanse nshika kwa muganga nari maze guta 21 kilo muri 6 mois umuganga mbonye aravuga ati uheruka gufungura ryari umushinga nahe wanje niwe yishura twari kumwe aramubwira ati amaze indwi zibiri adafungura Docteur acavuga ati mbere yuko tubandanya kuvugana ngo dagutware muri urgence bakugaburire babanze bagusubizemo ingufu kuko umerewe nabi ngene ndiko ndakubona ndagenda n'amadurere yari menshi amwe ntashobora kwigumya nguma nkoma induru barantwara abantera amaspasfo nari naranyoye amantidurere menshi ku buryo hageze igihe antidurere zidafata haca hagera igihe banyenjecta amaspasfo ngira nkangahe ku munsi nirigwa ngaho barangira ama examen yose barabura ikintu na kimwe Docteur arambwira ati ndesize kuja mu bitaro ati kandi ntuzofungura ikintu na kimwe gushika igihe nzokubarira hama arambarira ati
icanyuma ngira ndagutume scanner turabe kuko sinumva etanda kubonamwo ingene turiko turabura ikintu ugwaye baca barantuma scanner ca yerekana ko intestin yanje ifatanye n'iyindi zinjiranyemwo aca arambwira ati birashoboka ko yovamwo reka turindire gushika lundi hari kwa gatanu mugabo iyo lundi igeze nta na kimwe vyatanze docteur aca arambwira ati ndagushize kuri programme ya lundi ya operation iyo dimanche ndabonana n'umu anesthésiste byose barantegura ko lundi ninjira muri bloc ikintu nshima Imana ico gihe cyose isengesho ryanje ryari rimwe nabwira nti Imana werekane ingwara ngwaye kuko narumva ko ingwara itabonetse ndiko ndapfa nico kintu kigira kinyice nani mfise ukwizera ko Imana ikerekana ingwara ishaka ibikomeye gute irakira mugabo itabonetse ari urupfu rwanje ruri ndasenga navuga Mana ndagusavye werekane ikibazo kiri mu nda urumuco murika aho abaganga batariko barabona le dimanche ikindi Imana yankoreye urabona bucuja muri bloc umuntu afise ubwoba yorara adasinziriye niryo joro rya mbere nasinziriye itiro ntari bwasinzire kuva ntangura kugwara kandi n'amahoro 100%, umutima wanje utekanye Imana impa gutekana muri ico kibazo kandi nzinduka nziko nja muri bloc amen ico ni gikorwa Imana yankoreye kuko iyo tansi iduga kubera ubwoba ntaco bari gukora mu gatondo baraza baranjana turiko turagenda nabwiye umutima wanje navuga ni mutima wanje niyihe ndirimbo ufise ubunyene indirimbo zari nyinshi kuko sinashaka ivyumviro bibi vyontera navuze nti Imana ndazi ko nkunda kandi turi kumwe isengesho nagize ni rimwe navuze nti Imana iminsi waharuye mu kuboko kwawe urayizi akaba ari ngaha waharuriye ko nzohereza ubuzima unyakire atari ngaha naho ntihagire erreur nimwiba umuganga numwe ntiyihende byose bigenda amahoro ingwarize kuboneka ncandagenda banyinjije muri bloc saa 3 navyutse 18h niho bahejeje operation yabaye operation igoye ku buryo umuganga yambwiye ko vyabaye ngombwa ko bongereza dose ya anesthesie kugira bitonde barabe vy'ukuri ikibazo gihari kandi umuganga yari yanteguye yarambwira ati turakoresha irya systeme ya laser ntituza gukata mugabo nivyaba ngombwa turugurura ni wabona vyabaye uko ntugira ubwoba nambugiye muganga ntimukora igikenewe cose niteze ko Imana ibereka ikibazo mfise bahejeje operation namaze nk'iminsi 2 muri reanimation hama mara iminsi 10 ndiko ndaruhuka muri chambre nta muntu numwe yambwiye ikintu na kimwe après umudocteur arazarandaba après 10 jours evolution iba nziza umubiri urakora neza nabo babona ko vyagenze neza bivanye n'ingene nabandanije meregwa umuganga arambwira ati imbere yuko ntaha asohora abantu bose turi kumwe aca arambwira ati nta muntu numwe ngaha zico ndiko ndakuvura ati nagira ndakubarire ko operation yawe yari teye ubwoba mu buryo tutokubwira ati twasanze mu nda yawe wari ufise ibivyimba 3 tumeur 3 ati ntituzi kirimwo twapimye twarungitse badupimire barabe après 2 semaines tuzoguha resultat uzogaruke nca ndataha ndaruhuka ndasubira après 2 semaines tumuhaye resultat yari yatubwiyeho tuzitora mbona gumara abahindukiza ndabona ko bimunaniye kutubarira aca arambwira ijambo yambwiye ngo courage madame ati twasanze harimo cancer arambwira ati rero ni vyiza ko wogenda mu Rwanda bakugirire ikintu bita chimiothérapie ndababwira ikintu yajamba Imana y'amajyambere ngo wokumva inkuru mbi wogira iki sinagize ubwoba bw'ingwara kuko navuga nahubwo kwibonetse ngira nkire ikintu canshavuje cangoye kwakira ni ingene ngira mbandanye kwivuza nari maze umwaka wose nivuza
ambwiye ko ngira nje mu Rwanda na operation bikiri mbisi byarangoye kwakira numvise no koma induru ariko turataha hari avamidi ngira ndababwire ko iyo musi wose nta jambo na rimwe navuze ijoro ryose nta jambo navuze nagiye kuvuga mu gatondo pasteur anyandikiye aka message ndamuvuga yihangana yaranyandikiye ambwira ngo Fara ngo naraye numvise amakuru yawe ngo naraye ntasinziriye ariko navyutse gusenga niyemeje kwambara impuzu y'intambara gushika bihindutse Chanda mwishura nti pastor narinzi ko ndi umunyenkomezi nasanze ndi umunyantege nke kurusha abantu bose iyo conversation ibaye muri telefone naciye numva nugurutse umunwa ndavuga rero amakuru batubariye kubivuga nk'uko iyi ngwara muziteye ubwoba byabaye ikibazo kubwira abo tuvukana kubwira famille belle famille abantu bose baja muri alerte basa n'abashaka kuntera ubwoba kandi nari numva mpagaze ariko ndabatahura kuko muravyumva mwese iyo ngwara ingene yigize ikigatanya mugabo no musi ndayisuzuguye batangura kugira ubwoba nyaruka ja mu Bubirigi jiburaya ja mu Rwanda agira iki ndababwira tekana Imana yagiye he ubu nyene kuko ndababwiye inkuru Imana iciyijahe tekana nije nabatekanisha ikintu nshimire ndashimira umushinga na Imana yampaye atekanye kundusha nukuri numugabo wo kwizera ndamuravye etarimwo naca numva nanje mpagaze amfashije kwizera tuduga mu kwizera ntiyashotse avuga asanzwe yivugira make aratekana ndashima Imana no kubwa pasteur kuva amenye inkuru yaranyikoreye gushika uno munsi yaravuganye nawe aramubwira ati inkuru baduhaye jewe ndemeye kumuha madamu wanje ndariha itike y'indege bagende mu Rwanda barabe kw'ivyo batubwiye ari vyo ntitubirekera aha nibagende babirabe hama tumenye ibikurikira arampa madamu w'Imana imuhezagire garde malade wanje international umumama mwiza cyane yanyinjije mu ndege atavyonzi yankompletera ibintu byose atavyonzi yafata imizigo yanje yose jewe ndi muri igisebe kikiri kibisa atakintu ushoboye kwishoboza Imana imuha umugisha dushitse mu Rwanda navuye ngaha naronse abantu bandamutsa bambwira ububi bwa chimiotherapy icarico mva ngaha nizeye ko jewe ntazoyijako ndavuga nivyo je ntituzohura navyo ndazi ko ngiye mu Rwanda bazosanga byaraheze uko niko kwizera navanya hama dushitse mu Rwanda docteur tubonanye ikintu ca mbere yambwiye yaravye rapport médical tumuzaniye andamubwiye nke byose ingene nagwaye acarambarira ati operation yagenze neza d'après ivyo mbona ati ariko tutaravugana ikintu na kimwe ntaragutuma scanner ngo ndabe après operation utegerezwa gukora ikintu bita chimiotherapy ndamubwira docteur ntibishoboka narakize amwira ati okay warakize mugabo urabikora kugira nyumvishe kubikora byafashe ngira ngo hafi amasaha ndamubwira nukuri kubera ko yinu mutabanje kuraba arambarira niho yambwiye uburemere by'ukuri bw'ingwara yambwiye ati ndakubarire cancer banyeretse yari mu nda yawe ambwira ati intestifise kushe zitatu ati yari imaze kuja kuri kushe ya mbere ya kabiri ati yarigeze kuri kushe ya gatatu ati iyigera ko neza ntibari kukopera baca bugara ukarindira iminsi yawe kuko iyo bakora ko vyaca bisanzara bikaja mu nda hose dufise Imana itabara iyo myaka yose n'uguteba nja kubaganga bataribo niyo riske biguma biduga Imana ibona aho tutabona amen
arambwira ati utagize iki kintu nukuri nibi byose bakoze nta na kimwe bizoba bimaze kuko mu gihe bakuguriye mu nda bagakorako ni kuvuga ngo hariho amaserire ariko arayerera y'ingwara kandi asanzara umubiri wose tutayaturiye hakiri kare muri 2 semaines bariko aravyuka kandi mu myaka 2 wogaruka handa kubwira ijambo rivuga ngo désolé madame genda urindira imisi yawe ati kubwineza yawe nimba ufise abana bakiri bato wifuza kubarera kora iki kintu ndiko ndagusaba bita chimiothérapie basha ntabahenda urabona igihe Yesu yari ku musaraba akabwira mana ni igiki kikumpebesheje niho umutima wanje numvise ugiye tuva imbere yiwe adutumye ayo mascanner turataha bwaca tugaruka kuzikoresha pasteur acanunga ikindirimbo madame ati mperi indirimbo fara ayumvirize ni indirimbo ivuga ngo ihora hataba mu ruhande rwanje mbanaramizwe mironzwa yamarako yabanye nanje ndashinga inahe imana ni nziza iyo ndirimbo madame yarayinshiriyemwo ngira igihute nabitse imbere y'umuganga mbwiye kubandanya kwivuza ino nacaka indi kirongerekana ingene nambwiye ko ntegerezwa guca muri chimiothérapie narafashe umwanya ndaturika ndarira hama ndaruhuka isengesho nabwiye Imana ni rimwe nabwiye Imana nti Imana ko wemeye ko nca aha hantu kumwe wabana na Meshake Shadraka Abdinego mu muriro ubu wa 4 uzumbere wa 2 muri uyu muriro wemeye ko ncamo ntuzundekure uzumerekeze ndashima Imana ko yabikoze twaciye tuja kwa muganga turamwereka resulta ya scanner muganga aravuga ati ibyo tubona gushika ubu nta kintu tubona mu nda ati mugabo scanner hari utumilimetre iterekana utwo nitwo burozi utwo nitwo tubi kandi tutaduturiye nta dute turimwo dukura ku muvuduko tudakontrola ndagusavye wemere chimiothérapie ati kandi kugira ngo ntidutebe uvuye ukwezi kuraheze uvuye muri operation yitangure ubunyene ejo uzoze tuyitangure numva namaze kwemezwa candaza turayikora ndashima Imana ko nasanze itanturiye bari barambwiye ko amaboko azosha barambwira ingene bizogenda afise ubwoba mugabo mbona uwo musi turatashe ndaharenganye mugabo muganga yarambwiye amaefe ya chimio yarambwira ati ico bita chimio rero ni imiti tugutera iturira ingwara igaturira n'abasoda bose mu mubiri ikintu cose gikora turaturira ati rero uzogira ikibazo ca immunity iri hasi kuko tuzoba twaturiye nyene kandi arambwira ati utegerezwa kugira 12 séances kugira ngo dushobore kumara neza ubwo bumara buri mu mubiri bwawe mu mubiri wawe wa cancer ndamusaba kubera iki tutogira zine zitatu arambwira ati reka ndaguhe cure ikwiye kugira ngo tube sûr ndakuvure neza ya mbere turayikora mbona bigenze neza turataha izindi tuzikorera ino mu maefe yambwiye narayabonye arambwiye ati mu nda bizomera nabi imishatsi uzovako mu nda bizocangana vraiment uvyitegurire hama tujino ngira Imana ndonka abaganga beza cyane Imana ibahezagire sinzi ko bari ngaho baranyakira séance ya 2 ndayishikiramwo ya 3 ya 4 ya 5 ngira insanganya iyo miti ni miti nihenze ni nka serum 7 canke 6 harimo ubwoko bune buturira hama hari uturira wa nyuma usaba ko bawushiramwo 24 heures imarimwe mu mwanya munini kugira ngo bashobore umubiri ushobore kuresista uwo muriro
umunsi umwe njyamye ndi kumwe n'umuntu mu garde malade wanje shiduka wa mutumara 24 heures uhezemwo muri 15 minutes. Iyo sanganya yari iteye ubwoba ku bantu bazi iyo miti. Byabaye ari mu ijoro ndabwira umuntu turi kumwe ni umviriza jewe ndamahoro impishuka nifuke nawe ryama yari yadasinziriye ndaba mu gatondo tubibwiye abaganga baje baragize ikibazo gati ivyo bintu tubwiye birabaho kuko bari bazi iyo miti yariyo. Ndavuga nti Imana nizigama kandi hataragera ko umuntu apfa ntapfa. Amen. Ico gihe ku mugoroba ndataha wari umunsi wa nyuma ama efe nabonye sinobabwira ubwoko bwayo. Nararyamye kuva iryo joro gushika saa 7 13h yo ku murango nagize itiro nk'iry'umuntu ari muri koma DJ nyene muri chambre umushinga nahe yagiye ku kazi ndasinzira itiro vyanka ko mvyuka sinzi ngene ubwenge buje gato ndavuga ntinge nje muri douche nisuke kwa amazi numve ko nogira inguvu ndagenda muri douche mvuyeyo ngiye muri salo kugira mfungura akantu numva ndiko ndasha mu mutwe ndiko ndasha mu mapumo ndiko ndasha mu nda mera nk'umuntu yanyoye acide numva ndiko ndasha gusha ndavye gucya ikiyo sanga ururimi rurirabura mu kanwa ibikomere. Iyo accident ikiba mbere yuko ntaha abaganga kugira bashobore kunsova banteye imiti yo kufunga inda kuko bari bazi ko umuntu ari kuri chimiothérapie agize ikibazo ca diarrhée agiramwo. Avec iyo accident rero baranyugaye bishoboka. Hama ico kintu bakoze kica kimbera ikibazo kugira nuguruka imiti yavuye impande zine z'isi. Sengesho navuga ngo Imana uzumbere wa kabiri muri uyu muriro. Imana yararishikije. Naramerewe nabi ku buryo byabaye ngombwa ko nsubira mu bitaro. Subira mu bitaro atamukozi mfise. Abana ari bato umushinga ntaja ku kazi. Numva ndaremerewe. Ndibuka nari nanabihishije etandimwo umushinga nahe mgarabona ko ndemvye ndamubwira docteur nkamubwira cambwira ngende. Ambwira ati none upfire ngaha. Ingo tugende. Docteur ndamutelefone yambwiye ati ubu nyene nyaruka aha kuko narifise ubushuhe bumwe badastopa atamuti n'umushobora kubumanura. Shitse acashira mu bitaro. Basha nari narakomeye ico gihe cyose mugaba nimba hari igihe umutima washikiriwe nico gihe. Narababaye gushikaho nabwiye Imana kuko navuye muhira ntanguye kumyoka umushatsi. Ibyo bintu bari barabimbwiye mugabo sinababajwe nuko umushatsi uvako ariko byambere nkuko umengo n'umubiri uri kurabora nkiwambaye abana babona abana bababaye. Ndasenga ndarindira uwungwaje arasinzira naye numva ashaka kuvugana n'Imana turi babiri. Ndavuga Yesu inkomezi ziraheze. Ijambo rimwe navuga Yesu inkomezi ziraheze. Yesu biranse. Yesu shoboza. Yesu urihe. Yesu ndamuhamagara. Ijambo yanyeretse nasomye muri Bible. Nuguruye gutya cyangwa kuri rya jambo Yesu ariko arabatizwa. Ijwi riva mu ijuru rivuga ngo uri umwana wanje nkunda ukampimbara. Imana imiryo jambo ravuga ngo ndagukunda kandi urampimbara. Imaze kuma iryo jambo naciye numva inkomezi zigarutse. Amen. Ico gihe byaramereye nabi. Umwe mu baje kunsuza arambwira ati Fara ndakurondera umuntu aze kukumwa kuko byaranderanje kubona ngira umushatsi aho njyamye hose umushatsi usigara ku gitanda. Hama bamaze kumwa canumva ndagiye muri état normal. Jambo ry'Imana riravuga ngo tuzoca mu muriro ntuzoturengera ntuzotumara ariko uraturira. Ariko ndashima Imana ko muri uwo muriro yabanye nanje ntiyandekuye. Amen. Mu nyuma ndataha imiti ndashobora kuyironka yose uretse ko hari igihe wahera kare. Ico gihe nkagira aga problème nkaca nsubira mu bitaro. Mu nyuma rero niho umuti wa nyuma wa wundi oya sinari bwa ushikira urya umuti umwe uranyanka muri ya yindi iturira ingwara
umuganga arambwira ati Imana ishimwe ko uyu muti ukwanse duhejeje seanse ya nyuma ati yubakare byari kutugora kuko ni uyu muti nyene uri kuraturira. Rero Imana yaramperekeje mu maseanse 12 mu mpera amashimana. Ndashima Imana amahoro yampaye muri uyo muriro wose naciyemwo. Yaragumije umutima wanje, nta muntu ngaha yigeze abona amarira ngo ndamwereke ntari kumwe n'Imana turi babiri. Naragerageje kubaka umuntu wanje w'impwemu kugira ngo Satani ntabone ko yamaze. Ndibuka nkigwaye bataratora n'ingwara, ndamanza kuririmba, ndavuga Satani we ntiwonyicarika, je nawe naho duhurira. Nzokorera Imana gushika numvise bidashoboka. Umunsi umwe niho nagize inzozi mpagaze hajya inyuma mbona naguye hasi mbura umuntu antora ca ndabona ko bizohava biba kuko harageze igihe kuva muri saro no mu cumba no muri saro nagenda njugumira afata ibibambazi. Ndashima Imana ko niyihindura ibihe. Amen. Eka mbandanye. Après 3 mois duhejeje chimio tuca tuja mu Rwanda. Tugiye mu Rwanda muganga turabonana acangirira examen za mu maraso nka 4 acangirira na scanner 2 arambwira ati shaka kukuraba pumo ndabe no mu nda ko vyaheze hama turabe no mu maraso ko atangwara yo bisigaye. Niho mu nyuma twagiye gutora ama resultat arambwira ati mu bintu byose twapimye nta na kimwe tubona. Aca arambwira ati mu maraso hari examen nagutumye yerekana neza ingwara imigera y'iyo ngwara ahantu yobigeze. Arambwira ati naninzi ko dusanze iri kuri 0 a 5 hazoba hasigayemo duke. Ati mugabo igipimo cawe kitweretse kuri 1.8. Ati bisigura kuri hasi namubwira kubera iki bitari kuri 0. Acambwira ati nanje nkomeye ntagize ikibazo nipimye sanga ndi kuri 3. Ati urumva we kuri hasi cyane kuri jewe. Aravuga ati nta muntu numwe kuri inuze agira 0 hategeza kubiga iharuro hagati ya 0 na 5. Ndashima Imana ko ndamubaza naramubajije ndamusubizamo ndamubwira muganga wibaza ko nakize ku ma pourcentage angahe. Arambwira ati ubu turiko turavugana wakize 100%. Ati nta kantu na gato kari mu mubiri wawe. Ati nakubwiye ko je ndi kuri 3 uri kuri 1. Bopima ahubwo nije bopima we urakomeye. Acambwira ati mugabo tuzobandanya ama contrôle après 3 mois tuzogusurveiller gushika ku myaka 5. Ati mugabo gushika ubu warakize 100%. Ndashima Imana ico yakoze. Lagira muhumurize abantu baba bafise ikibazo c'ingwara canke bafise abo bagwaje canke batinye ingwara. Nta Imana itokura umuntu. Hari umumama yaje kundaba mu Rwanda yakize yaramaze 20 ans akize we yarageze kuri phase 4 ya nyuma. Arambwira ati ngira ndakubwira ngo uru rugendo utanguye nugo kwizera kandi kwizera ntujana n'uyundi umuntu ni wewe n'Imana. Arambwira ati uzubwire Satani igihe uzogira ubwoba ko kubaho k'umuntu suko Satani asamaye suko amugiriye ikigongwe nuko Imana yemeye kwabaho. Ibi twica tubisitarako biri ku nzira yacu ariko uhora hatarekuye nta na kimwe kidushikako. Uyo mumama yarankomeje mu kwizera kandi numvise amajambo yambwiye yaramperekeje iki gihe cyose. Nagira ndakubwire ngo kubaho kwawe kuri mu maboko y'Imana. Ubwoba sibwo butuma tubaho ahubwo bugushira mu kibazo ariko tumwizigire ko intambara zacu ashoboye kuzigwana 100%. Uno munsi merewe neza munzi wanje n'amahoro. Ikindi shima Imana iyi ngwara irazimvye cyane. Imana yarakoresheje abantu mu bihugu bitandukanye ikoresha mwebwe kugira uburyo bwose bukenewe buboneke. Ndashima Imana kubwanyu. Amen. Ndashima Imana abantu mu ishengero baje kungwaza. Nta muntu tuvukana yigeze arara n'umusumwe ku bitaro. Barapanze amazamu uwirigwa urara izi seanse zose 12.
umushinga nayo wanje nta na rimwe yigeze afata igapo ngo angemurire ibyo kurya bivuye muhira. Abamama ngaha barafashe iminsi yose, kabiri mu kwezi naja mu bitaro nkararayo gatatu, barangemurira iminsi yose bakabifata nk'uko ari iby'iwabo ijoro n'umurango. Imana ibahezagira. Ndashima Imana umushinga nahe wanje yarangwaje kuva ntangure bataratora ico ngwaye, yaransengeye, yaraye mu bitaro muri sano kenshi ansengera, hamwe nkamuhisha umubabaro wanje kuko azinduka aja ku kazi, mugabo akavyumva kuko ntanguye kubabara byaravuga cyane nk'uko umengo ni inzoka ngwaye mu nda. Sinigeze mbona afise ubwoba, ariko namye ndamubonamo kwizera. Yaramperekeje iyo misi yose, yambaye hafi gushikaho kwa muganga bambajije ngo uyu n'umugabo wawe canke ni musaza wawe. Ntiturabona abantu bakundana nkamwe. Ndamushimira ico yankoreye. Imana imuhezagire. Uwundi shimira ni pasteur by'umwihariko n'umuryango wiwe. Nukuri mwarambaye hafi, sinse amajambo novuga. Harageze igihe mvuga ni umengo ndi umwana wiwe canke turavukana. Arabwira pasteur ngo arabwira mama pasteur ngo rega Francine ngo ni umwana wacu tutegezwa kumukurikirana gushika iyi ntambara izohere. Ndeka mvuga akantu yavuze. Ni mama pasteur yakanye bibanga ntaca kugira. Yarabwiye Imana umusambona ururimi gwirabuye. Arabwira Imana ngo Mana nimba ndagukorera uzundinde guhamba ujya mwana. Ndashima Imana ko yakwishuye. Byanyeretse ingene azi kwikorera intama ziwe. Imana izobiguhembere. Mama pasteur Imana iguha umugisha. Abangiriye neza muri benshi sinovuga mu mazina no havangira uwo nibagira, ariko kumwe Yesu azovuga ngo naragwaye murangwaza, narashonje murangaburira, narafunzwe murandaba, ngo nimuze ndabahemba ico mwakoze. Uhora hazobahemba ico mwakoze. Imana ibaha umugisha. Tugejeje amashimeje ku Mana yacu. Amashimeje cyane ku Mana yacu. Umutima wanje wuzuye indirimbo nyinshi zo gushima ibyo wankoreye. Umutima wanje wuzuye indirimbo nyinshi zo gushima. Nawe uri muri iki kibanza afite byinshi byo kuvuga ko Imana. Musiri Champion TV, you are my champion.